Inshuti zacu mwiriwe neza. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara z'umwijima za hepatite. Angeline Ndayishimiye, umutegarugori w'umukuru w'igihugu, arasaba abafasha Uburundi kongera ibikoresho byo kuzipima n'imiti yazo. Duhamagariye abasanzwe bashirikira Uburundi mu bijanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora guterera gacumu. Madamu Ndayishimiye yabivugiye i Bujumbura mu birori byo gutangiza ibikorwa byo gukingira abagore batwite, naho mu Rwanda imwe muri za hepatite iri hafi kuranduka. Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira. Dr Janvier Serumondo ashinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Naho muri Tanzania umukuru w'igihugu yatangije gahunda yo gukingira abaturage be virusi ya corona. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Tanzania. Nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi, President Samia Suluhu Hassan yatanze urugero rwo kwikingiza virusi ya corona. Ni mu rwego rwo gutangiza gahunda yo gukingira abaturage be. Fidel Niyongabo yaduteguriye iyi nkuru. President Hassan yicandagishije ku mugaragaro uno munsi kwa gatatu n'ikimenyetso kigaragara cyuko yitandukanije n'imigambi y'uwo yasubiriye nyakwigendera John Magufuli yagumye afata minenegwe inkurikizi zikiza cha COVID-19. Yiteje urucanco rwa Johnson & Johnson mu biro vyiwe ku mugwa mukuru Dar es Salaam. Igihe yatanguza iryo sekeza, President Hassan yatangaje ko bazokora ibishoboka byose kugira igihugu kironka incanco zikwiye ku bantu bose bashaka kwicandagisha. Yari kumwe n'umushikiranganje wa mbere, umucamanza mukuru w'igihugu n'abandi bategetsi nawe nyene bicandagishije hamwe nawe. Yarondeye guhumuriza abanyagihugu ko atabibazo izo nshansho zifise. Yamenyesheje ko yashatse gutanga karorero ku banyagihugu mu kwicandagisha. President Samia Suluhu Hassan yagiye ku butegetsi inyuma y'urupfu mu kwezi kwa gatatu rwa President John Magufuli. Yari yagabishije abanyagihugu kudafata inshanjo zo kwikingira ikiza ca COVID-19. Kuva ico gihe leta yarahinduye ingendo. Muri iki gihe abategetsi basaba abanyagihugu kutegerana hamwe no kwambara udufukamunwa mu gihe bari hanze y'ingo zabo. Mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka, Tanzania yarinjiye mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa ibihugu bikenye kurusha ibindi inshandago zo kwikingira ikiza ca COVID-19. Ico gihugu caronse inshansho za mbere zirenga umiliyoni za Johnson & Johnson mu ndwi iheze. Fidel Niyongabo, tube tugumanye noneho utubwire iyi nkuru ya Teodoro Obiang Mange, Vice President wa se Teodoro Obiang Nguema, umukuru w'igihugu cya Guinea Equatorial, watsinzwe mu rubanza rw'ubujurire mu Bufaransa ku byaha byo kunyereza umutungo wa leta ye yahinduyemo iyezandonke. Sentare nkuru yungururizwamwo imanza mu Bufaransa yemeje no munsi wa gatatu rubanza wakatiwe Obiang Mange, umuhungu wa President Teodoro Obiang Nguema, ku byaha by'uko yanyuruje amafaranga y'igihugu. Ivyo bizotuma asubiza abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Obiang Mange yakatiwe umunyororo utazoshirwa mu bikorwa by'imyaka 3 n'ihadabu y'imiliyoni 30 y'amadolari mu rubanza yaciriwe atari hari mu mwaka wa 2020. Ishirahamwe mpuzamakungu rirwanya ibiturire Transparency International ryari mu bitwariye Obiang Mange ryamenyesheje ko mu matungo yiwe yafashwe harimo inyubako y'agaciro kari hafi y'imiliyoni 150 y'amafaranga akoreshwa mu Buraya iri ku mugwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Obiang Mange yagumye hakana ko ari amakosa yakoze, akaba yatangaje ko ataburenganzira sentare zo mu Bufaransa zifise bwo gufata ingingo ku matungo yiwe. Yamara sentare gasambura manza muri ico gihugu yarateye ivyatsi urubanza yari yunguruje kubera atazindi nzira Obiang Mange asigaranye zo kunguruza urubanza. Amatungo yiwe ategekanijwe kugurishwa hisunzwe itegeko ryo mu Bufaransa rivuga ko amafaranga avuyemwo aho kuja mu kigega ca leta y'ico gihugu yotegezwa gusubira muri Guinea Equatorial. Fidel Niyongabo, noneho reka Diane Ninenahazwe akwakire atujyane muri Pakistani. Pakistani ivuga ko Amerika yihuse mu gutahukana abasirikare bayo bari mu gihugu cy'abaturanyi cya Afghanistani, ko bityo yiyatse ingufu yari ifite mu gufasha gushyiraho amasezerano y'amahoro. Mu kiganiro umushikiranganje wa mbere wa Pakistani yatanze muri BBC News Hour yavuze ko Amerika yasize akajagari muri Afghanistani. Uwo mutegetsi yasiguye ko abatalibani batanguye kwigamba intsinzi umunsi Amerika n'ibindi bihugu vyo mu ishirahamwe NATO bitanga itariki yavyo ya nyuma yo kuva muri Afghanistan. Muri ico kiganiro uwo mutegetsi yabandanije agira ati ubu biragoye kuzogarukana abatalibani ku meza y'ibiganiro.
abasirikare ba Amerika ntibari gukinjura, hari hageze ahubwo kwavugutwa umuti wa politike. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ntango z'uku kwezi we yari yavuze ko batagiye muri Afghanistan gushinga y'imizi, hageze ko Afghanistan yifatira mu minwe kazoza kayo ikibako. 95% by'ingabo za Amerika zari zimaze imyaka muri Afghanistan ziramaze gutahuka. Biruko mu gihe ubu uburere bwinshi bw'ico gihugu buri mu minwe y'abatalibani. Murumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Turi no kuri internet wa@radioyacu.voa.com, naho ni mujyeyo mukurikire aya makuru. Ayo mu biyaga bigari mu kanya gato cyane. Uyu munsi abantu bitwaje ibirwanisho bateze igico ku modoka y'abagenzi mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bishe abantu babiri, umusivili n'umusirikare wa leta wari umugenzi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira araduha iyi nkuru. Imodoka y'ishiramwe rya Okapier Sadai yarimo abagenzi bavuye mu mujyi wa Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira. Yageze ahitwa muri Rushima hagati ya Bwegera na Kitemesho, igwa muri ambushi y'abantu bitwaje imbunda, bica abantu babiri, batwara n'umushoferi w'iyo modokari mu ishyamba, nk'uko bitangazwa n'umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nije imbere Richard. Mu gitondo cya none habaye ikibazo kuri route nationale numero 5 iva i Bukavu ikajya Uvira. Hari imodoka yari ivuye i Bukavu ihura n'ababandi barayitega, barayirasa, hapfa umusirikare umwe n'umusivili umwe, abandi bantu barabatwara mu gihuru. Iyo niyo situation twaronse uno munsi, ni hagati ya village yo Bwegera no mu Nyamugari, donc hagati ya groupement zibiri, groupement ya Kakamba na groupement ya Rubirizi. Ayo makuru y'aba bantu bishwe yemezwa kandi n'umuyobozi w'ishiramwe rya Pevove rikorera mu kibaya cya Rusizi bwana Jimmy Katurubo, aho uvuga yuko nyuma y'aho abagizi ba nabi biciye umusivili umwe ndetse n'umusirikare umwe bahise bahungira mu misozi muri groupement Remera hitwa Kahanda. Umwami wo mu kibaya cya Rusizi Nije imbere Richard ashimangira yuko atari bwo bwa mbere ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo kwica abagenzi bigaragara mu bwami bwe. Sibwo bwa mbere bahanyaze, na nicyo gituma bahashize iyo position y'abasoda, kuko n'ahantu izo groupe arme zikunda kunyaga imodoka zivuye swate Uvira swate Bukavu. Antuka sibo bwa mbere, ukwezi ntigushira bagatwaye inka z'abantu, badatwaye ibindi bitungwa, bagasaba amafaranga kugira ngo babone gusubiza izo nka cyangwa ayo matungo. N'abantu baza batwagwa mu gihuru. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere Kapiteni Dieudonné Kasereka mu itangazo rigenewe abanyamakuru yavuze yuko muri abo bantu bapfuye barimo umusirikare umwe w'ipeti rya Premier Sergeant, warimo modokari adafite imbunda, ndetse n'umucuruzi umwe bishe barangije kumwica batwara agakapu ke karimo amafaranga. Kapiteni Dieudonné Kasereka akomeza kuvuga yuko abantu bishe abo bantu kugeza isaha bataramenyekana. Mwomenya yuko bamwe mu baturage barimo abadepite bicara basaba leta ya Kongo kongera umutekano mu kibaya cya Rusizi, ahakunzwe kuvuga ubugizi bwa nabi butegwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'Abarundi ndetse n'iy'Abakongomani. Abarebera iyo bambutse hariya basanga imodoka z'abacuruzi bava Bukavu bagenda cyangwa se baja plane hariya, bagashika bakabambura ibintu byose. Ni ukuvuga ngo baba bamaze imbaraga ubutunzi bw'igihugu n'ubucuruzi, bagasanga abantu bari mu mirima bakabaleva. Aho ngaho nibyo butunzi, niho hatunze Uvira, niho hatunze akarere kacu. Bagasanga abantu baborozi bakabanyaga inka. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Itariki ya 28 y'ukwezi kwa karindwi buri mwaka ni umunsi OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yahariye kurwanya indwara z'umwijima zo mu bwoko bwa hepatite. Mu Burundi umutegarugori wa President Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa byo gukingira abagore batwite. Ni inkuru ya Eloge Wirikaneza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
ibikorwa byo kugurura inosekeza vyabereye muri zone ya Buyenzi hagati na hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Twese amashirahamwe mpuzamakungu ari mu gisata c'amagara y'abantu, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, amashirahamwe yigenga, hari kandi n'abashinga amateka n'abakenguza amateka muri ivyo birori. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yavyuguruye yibukije ko bihuriranye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ingwara y'igitigu. Yavuze ko abakenyezi bibungenza hanini bahamagarirwa n'icivugo c'uyu mwaka kwipimisha kugira ngo ntibazibaruke abana bafite ingwara y'igitigu. Umufatanya w'umukuru w'igihugu yaciye aboneraho gusaba afasha Burundi kongereza uburyo kugira buronke ibikoresho vyo gupima bikwiye n'imiti. Kubera ko ibipimo byo gusuzuma imigera y'igitigu bizimvye cyane, duhamagariye abasanzwe bashigikira Uburundi mu bijanye amagara y'abantu kugira kigoro gusumba uko bahora, guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo dushe kuronka ivyuma bikwiye ndetse n'imiti yo kuvura iyo migera bigwizwe mu mavuriro atandukanye, na cyane cyane murazi ko tugiye kuronka ibitaro mu makomine yose y'igihugu. Umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe yavuze ko ingwara y'igitigu iri mu zibangamiye Abarundi, abivuga yisunze ibitigiri vyatohojwe n'abahinga asobanura hano. Muganga Tade Ndikumana: mu mwaka w'2020 abantu 15,039 bapimye umugera w'igitigu wo mu bwoko bwa B, 2,441 ni ukuvuga ibice 16 bari bafite uwo mugera. Turavye naho umugera C ku bantu 11,108 bapimye basanze 2,246 ni ukuvuga ibice 19% bafite uwo mugera. Muri rusange rero ivyigwa bimaze gukorwa vyerekana ko ibice birenga 5% bagendana umugera w'ingwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, nayo hafi ibice 10% bakagendana umugera w'igitigu mu bwoko bwa C. Userukira ikigo ca ONU citaho amagara y'abantu OMS mu Burundi we yamenyesheje ko ingwara zituruka ku migera y'igitigu ari kiza nk'ibindi kandi kikaba cugarije ibihugu vya Afrika. L'hépatite est une épidémie silencieuse qui représente une menace pour la santé yorobetse ikabirinde ku abantu barenga miliyoni 90 bagendana umugera wacu mu karere, mu gihe abanyafrika barenga 124 bicwa buri mwaka n'igitigu kitamenywe canke kitavuwe. Ku bantu 10 bandura 9 ntibigeze bapimwa bitumwe n'uko batabikanguriwe hamwe n'uburyo buke bwo kugera ku bipimo no kwivuza. Niko muganga Xavier yamenyesheje. Muganga Crespe yarongoye OMS mu Burundi yavuga kandi ko naho hari utwigoro twinshi hakiri vyinshi vyo gukora. Les médicaments contre l'hépatite sont devenus beaucoup plus abordables que par le passé. Certains pays, notamment comme le Bénin, le Rwanda et l'Ouganda, ingwara y'igitigu irazimbutse ubugereranije no muri kahise. Ibihugu bimwe bimwe vya Afrika nka Benin, Ubuganda n'u Rwanda vyashizeho mbere imigambi yo gupima no kuvura igitigu ku buntu. Ku ruhande rw'u Burundi turashima utwigoro twakozwe n'ubu tukiriko, ariko naho habaye intambwe haracari vyinshi vyo gukora. Nico gituma nashaka nshimangire mu guhamagarira abategetsi ku rwego rw'igihugu mu nzego zose, abafasha igihugu mu buhinga n'amafaranga ngo bagire ibishoboka byose. Abagore bibungenze bipimisha atanumwe avuyemo kandi bije mu bipimo bikorwa imbere yo kwibaruka kurya kwa sida na sifilisi maze n'imiti yameho. Abana nabo bose twifuza ko bakingirwa umugera wa hepatite B bakivuka. Niko yashimangiye. Ibitigiri bitangwa na OMS vyerekana ko abana b'Abanyafrika batarakwiza imyaka 5 bangana n'imiliyoni 4 bagwaye ingwara y'igitigu bakongataje, bangana n'ibice 70% vy'abafite iyo myaka nyene bazingamitswe nayo ku isi. Eloge uri Kaneza, Ijwi rya Amerika. Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya hepatite mu Rwanda, leta ivuga ko ifite umugambi wo kurandura indwara z'umwijima bidatinze. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali. Kuri itariki izirikana ku ndwara z'umwijima, u Rwanda ruravuga ko iki cyorezo cyateye abarwayi ba hepatite basigaye bivuriza mu bigo nderabuzima bibegereye. Dr Janvier Serumondo ushinzwe indwara zandurira mu myanya ndangabitsina na hepatite irimo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yabwira Ijwi rya Amerika ko COVID-19 yageze mu Rwanda abaturage bivuriza hafi y'imiryango yabo. COVID nibyo hari ikintu usanga yagabanyijeho mu mirimo yose, mu mikorere yose, ariko tubona ko mu buvuzi bwa hepatite
bitagabanutse cyane. Habayeho kwitegura hakiri kare. Ubuvuzi bw'indwara za hepatite bwari bwaragejejwe mu bigo nderabuzima byose, ku buryo usanga bwegereye abaturage. Umuturage akeneye kwivuza ajya kuri centre de santé imwegereye. Ntabwo navuga ngo hari ikintu kigaragara gikomeye cyabaye cy'icyuho. Uyu muganga asobanura ko kuva mu mwaka wa 2016 ariko u Rwanda rwatangiye kuvura indwara ya hepatite. Serumondo akumvikanisha ko mbere y'uwo mwaka abarwaraga iyi ndwara byabasabaga kuba bafite amikoro ahagije kugira ngo babashe kugura imiti yari ihenze. Kugeza ubu RBC isobanura ko abaturage bagera kuri 5 miliyoni aribo bamaze gupimwa, ndetse hakaba hari icyizere cyo kuba indwara ya hepatite C izaba yaranduwe kugeza mu mwaka wa 2023. Indwara ya hepatite C niyo twahereyeho, iravurwa igakira, nta rukingo ifite n'ibyo, ariko uha imiti umuntu akayinywa igihe cy'amezi 3 agakira rwose burundu igashiramo. Twatangiye muri icyo gihe za 2018 dushyiraho ingamba zo kwirandura. Abantu bari bafite ubwandu bageraga kuri 4%, ariko kubera abantu benshi bapimwe bagahabwa imiti bagakira, uyu munsi tubara rimwe kugeza kuri 2% by'ubwandu. Kugeza ubu dufite abakira barenga 90%, bagera no kuri 95% abakira. Usanga rero wenda abadakira ari icyiciro gito cyabo, wenda 5%. Usanga yaratangiye kwivuza atinze, yarazanye ibimenyetso bikomeye nk'urushwima, azanye se nka kanseri, ugasanga biragoranye ko yakira kuko ageze kure. Uyu muganga asobanura ko nyuma ya gahunda yo kuba baranduye indwara mu mwaka wa 2023 hari intego yo gukomeza no guhangana na hepatite B. Serumondo avuga ko iyi ndwara yo idakira, ariko igihugu cyatangiye gahunda yo gukingira umwana wese uvutse kuva mu mwaka wa 2002. Uyu muganga yumvikanisha ko urukingo rukora kugeza kuri 95%. Usibye urukingo, iyi ndwara ya hepatite B abaganga basobanura ko ivurwa uyirwaye agafata imiti ubuzima bwe bwose. Mbere y'uko ubuvuzi bugera mu gihugu, abari barwaye iyi ndwara bahuye n'ibibazo birimo kutabona ubushobozi bwo kwivuza. Kandwa Kariste ni umwe mu barwaye hepatite C. Namenye ko ndwaye hepatite muri 2013. Byari ibintu bitoroshye na gatoya. Umuntu washoboraga kuyivuza byamusabaga nibura amafaranga miliyoni buri kwezi, akayatanga mu gihe cy'umwaka, kandi noneho yarangiza hagakira 40% by'abayinyoye, abandi 60 ntibashobore gukira. Yewe narubayemo, birumvikana ayo mafaranga si amafaranga yoroshye. Byabaye ngombwa ko umuntu agenda agurisha utuntu afite, ubundi agasaba imyenda kugira ngo ashobore kugura iyo miti. Ariko nanjye ntabwo yangishije, byabaye ngombwa ko nywa indi yarije, twayiguragayo 1,200,000, ariko nayo imaze kuza, nubwo yo yari ihendutse, ariko kuyibona nayo byaragoranaga, kubera ko hashyizweho amabwiriza y'uko uzayifata azaba yayandikiwe n'abaganga umwe mu baganga 4 bari bashyizweho mu gihugu. Nakijijwe n'iya kabiri. Ubwo Karangwa yabashaga kwigurira imiti, mugenzi we Mukamuhire Pauline we yamenye ko yanduye hepatite C, ariko kugura imiti bikamunanira kugeza ubwo leta imugobotse. Nabimenye na 13 mbaza umutware wanjye, noneho rero arapfa, ariko yarapfuye na kanseri. Kwa muganga bahise bampima nyine banange basanga ndayifite. Ndaza rero nibera aho ngaho n'ibyo bibazo, abaye bishoboye 960 bakajya bayatanga. Byabirananiye, nananiwe kuyigura kubera nari nsigaranye ibibazo byinshi. Ubwo nyine nyuma yabwo nibwo nyine leta yampaye imiti, ndakira. Ni ukuri narakize, n'ubu ngubu ndaho rwose ndakomeye, ndabasha gukorera umuryango wanjye, uretse ko ejo bundi nakoze agisida nyine. Dr Serumondo asobanura ko izi ndwara zombi zandura kimwe, ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Dr Serumondo agira inama abaturage yo gukomeza kwirinda indwara y'umwijima kuko ari indwara ikomeye, ndetse bakagira umuco wo kwipimisha nibura buri mwaka, kuko umuntu ashobora kuyirwara imyaka 10 kugeza kuri 20 atarabona ibimenyetso. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti hepatite ntiyategereza. Uyu munsi wizihijwe hifashishwa itangazamakuru, kuko muri iki gihe cyo guhangana na COVID-19 abantu batemerewe guhura ari benshi.